turasenga amasengesho twagiriye ngaha mugoroba abantu babiri umwe wese ukwiwe undi ukwiwe nanje wa gatatu nari ndayisanganywe yangarutsemo ntavyibuka twese tuyihuriza kumwe wese ukwiwe undi ukwiwe batamenyereye Imana ivugana nabo mu ndirimbo muri hangana ariko musomye mu kuvayo muzobona ko Miriam yahawe indirimbo, Mose yahawe indirimbo, bande bahawe indirimbo, Dawidi yahawe indirimbo. Imana yaravuganye n'abantu mu ndirimbo, none munsi yacavugana n'abantu mu ndirimbo. Jewe iyi ntambuko dushikiriye twaravyatuye kenshi ugiye kimwe tuzosengerayo, hari n'ibicana ntege bishobora kuba vyaraje kandi ni ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Numva shaka gutangurira ku bintu bimeze nk'ubufindo ariko bitari ubufindo ahubwo biri ivy'Imana iba yashatse ko tumenya bikiri mwibanga. Baca bavyita mu mvugo imenyerewe ubuvugishwa. Imana ishimwe. Abari maso haleluya. Abantu mudafyina kuri uno munsi haleluya. Abantu mudafyinisha karyo twahawe haleluya. Amen. Ndatanguye. Gishimwe byahetse ndatanguye. Imana iraduhinduriye ibihe. Munafise Bibiliya niniya ayinitse hano, Bibiliya y'ikirundi imwe nini. Undafise noya ayinitse ndabasubiza. Nashaka nimurabe agapfuko kishoka ariko nashaka gashasha nakagwanje nari nakaretse kubera gashaje. Twifatanyisha muri gashaje. Iyi ni Bibiliya irimo ibitabo byose bya Bibiliya. Niyi ni Bibiliya irimo ibitabo byose bya Bibiliya. Ibitandukanye n'ibihe bishasha ndiko ndavuga suko udafise Bibiliya nk'iyo wahorana, suko udafise ibihe nk'ibyo wari ufise byiza. Mugabo igitandukanye shaka kuvuga nuko uronse byiza gusumba ibyo wahorana. Haleluya. Ibyo tutari bwabone kandi ntubishire mu kamenyero k'ibyo menyereye menga abantu baragira ibintu nyene bagatera intege abantu yani. Ubwenge bw'umuntu kubisigura. Ibyo urabisha amaso ukanezerwa, wabibamwo ugatwenga. Abikeka Imana ko ari umugira nabi rejeje kuririmba kandi nivyo nzovuguruza abayivuga nabi mvuge kugira neza. Imana ntuyitiranye n'ibibazo waciyemo, ntuyitiranye n'ishure wari kuriga ngo bikwibagize ko Imana ari nziza kandi ko Imana igira neza. Usanze rero iri kwiragira neza n'ibitakaza. Numva no bibutsa batari bahari nabo inkuru nziza nshasha kuri bo mu bintu twahawe
gitangaje muri uyu mwaka ni umunsi umwe nibuka mu bindi byinshi zaciye kuri jewe kuko iby'Imana irungikana uwo yashatse. Hari mu ndoto mbona ikiganza, ico kiganza mbona canditsemo ijambo ntarigera mbona n'ururimi ntumva, ariko nshobora kubona indome zabyo. Yuko ibigishinwa sinatora namba, mugabo zari indome nshobora kubona nzi uko jewe ndazizi. Mu Kirundi ni ce o ce te e, woca usoma ngo cochite. Usomye mu Gifaransa ni se na o kiba ko, kokte. Hanyuma nkiri muri izo ndoto, kandi witegure siko ubusa bisubiwemo, nkiri muri izo ndoto ndabaza, jewe ndashimira Imana, Imana ni nyakuri. Ndabaza none iryo jambo risigura iki? Uwo nabaza nawe nabonye, ariko naho ntamubona yaciye antora anjana ahantu ho ngaha imbere y'abantu gutya. Muri uwo mwanya sinomenya ubwinshi bw'ibintu aho yabikura n'ibyo yari afise, aca afata ibintu byinshi nk'uko mwicaye aho, kandi ubunyene ngira ndabigire nukuri. Imana ishimwe. Aca afata ibintu byinshi, abona abantu basamaye bahabwa bataronkamo na kimwe. Nukuri ibintu by'imwemu abantu benshi ntibazi kubyakira. Aca afata ibintu byinshi, jewe nabyakiriye, reka ndabibabwire. Kubera muganga umurangirwa n'uwo yavuye. Uwo mwanya aca afata ibintu byinshi sinzi aho yabikura. Ntushobora gutora aho yabikura uri nka jewe. Acagira arabitanga ikampa amahirwe wasamaye, arabitanga aca arambwira ngo bisigura ivyo. Numva mu mutima hinjiyemwo ngo gutanga isabagire. Ca ndikangura, nikanguye nihutiye Google, bwa buhinga tumenyereye bwa kino gihe bwo kuja kurondeza ijambo rigusiga urondera isiguro yayo. Nkubitamwo iryo jambo uko nyene. Uyu mwaka jewe Imana yaravuganye nanje muri informatique, naho izi ko ntayizi. Imana ishimwe. Namwe murashobora kubigira niba muca mubitora nka jewe ntabyo nzi. Ico nzi nuko twubakanye twarabirabiye hamwe. Yari jambo ryerekana ngo kugabura, ahandi rikerekana ngo murabona cocktail ya wa muvango wa jus. Turi kumwe? Urumva n'ibintu byinshi, hanyuma kubigabura. Ndavuga nti Imana izi ndimi zose ndakubariye. Umutima wanje ndemezwa kandi ndarabyakiriye, kandi Imana niyo yampaye kubyakira, kuko sinoshobora kubihaririza naho wongira gute. Nopfuma mpaririza wewe ako mpaririza ivyo bintu. Allo? Abari nyuma turi kumwe? Turahiriwe. Muze twicaye hamwe sha. Senge bya sare yo hanze. Amen. Numvamwo yuko kandi ayo majambo narayumva yarajanye n'ibihe ndimwe, yarajanye n'ivyo n'ingene naciye ndabyumva ntanguye gusenga, kandi ndabyumva ko bihawe ishengero.
Haleluya. Naraje narabishikirije abantu. Ico umuntu yatoye yarakironse. I am sure. Ndavyizeye rwose bisure nta makenga mfise ico umuntu yatoye yakiriye yarakironse. Rero uyu munsi turiko twakira ibintu bishobora kuba birengeye imvugo yawe, ibintu bishobora kuba birengeye bitizi igifaransa ibyo wodescrive. Utegerezwa kurengerwa ukumigwa ugatangara umaze kubibona. Turi muri 2023 ntugire turacari muri 22 niho ndiko ndavugira ibi. Amen. Mungu wetu ni wa ajabu na matendo yake ni ya ajabu sana tena sana. Amen. Ubwiza twahoranye bubaye ubundi. De meilleure qualité, de meilleure beauté. Rushirije kuba agaciro gusumba mbere, rushirije kuba ubwiza buboneka gusumba mbere. Haleluya. Mubandanye kubera ndaza kubabwira ijambo rimwe ry'umutwe canke ivyegeranye. Imana ishimwe. Ndacavuga mw'izina ry'Uhoraho. Uhoraho arakongeye. Arakongeye amavuta. Arakongeye. Arakongeye. Ngiye kugusukaho umwuka wanje, ongera ube umenye ko nagukunze. Ndumva imirindi yo gutabarwa, Uwiteka kose ikintu gisha. Niyongeye guca inzira mu butayu, atembesheje imigezi mu kigatu. Imitima yongere kwera imbuto ahari amarira, humvikana indirimbo mirima yumye. Yongere kwera imbuto ahari amarira, humvikana indirimbo. Ndumva imirindi yo gutabarwa, Uwiteka kose ikintu gisha. Yongeye guca inzira mu butayu, atembesheje imigezi mu kigatu. Kere base kere baba base, kamba n'ukuboko kwiwe atawoguheta. Nindazohagarika ivyavuze, nindazokwitambika imbere yiwe, nindazozibira
wacu Yesu ahangamye mu bwiza bwiwe n'icubahiro bimusaga agize neza arakoze agize neza aratumikiye abantu biwe agize neza yumvise ugusenga ateye intego wazicitse niwe ngomezi z'abadendebukiwe ubwiza bwiwe n'ubw'ibihe bidashira Yesu habwa icubahiro mwami wanje habwa icubahiro habwa icubahiro gisumba ivyubahiro vyose ineza yawe iramenyekanye Yesu ineza yawe ishizwe hejuru ya vyose abari kure bazobiraba batinye bazobazanya bati ivyo tubonye n'ibiki bazokumva impundu nyinshi zivuga bazovuga ko Imana itabaye abantu bayo nuko yahoze uko ibihe vyakabayeho jambo w'Imana Mana y'agakiza gakomeye icubahiro cose ni cawe icubahiro cose ni cawe icubahiro cose ni cawe
narabatoranije bwoko bwanjye, narabatoranije ntukirabe ngo sini wowe nzobakoresha iby'ubuhinzi, nzavura muri mwebwe ingabire zidasanzwe zizatuma amahanga yaku aza abana babone ko jyewe uhoraho ndiho, ko kandi ko ndiho, abantu banjye bazobaho babe bazima, ikuzimu hazobatinya kuko mubere maso, amasezerano yose navuganye namwe agiye gusoza mubabanure n'akamaro inyota z'isi, murabe ingene ndabagirira neza, ukanaba n'abasabyi bacu ba mbere, niko namwe nzobana ndabakoresha nabo ubwanyu muzitangarira mubonye ingene muvugira mushize amanga, munatinya kwicwa, munatinya gufungwa, munatinya kuko nsutse mwemu muri mwebwe, nsutse mwemu ubushobozi muri mwebwe, azobashoboza kuvuga mushize amanga, munatinya abantu ku cyubahiro, mwategure ibyaha kuko ndi hafi kuza gutora umugeni. Abari mu ntambara, abari mu mashuri, muhumure, ntabwo nabanga nari kubatoza, munatinya sikwi mwarayirose abakubiswe n'umukene, humura, Imana y'umugisha, Imana ihezagira, ntarabye munsi, Imana ikura gucabu, yicarikana abantu bato n'abahambaye. Humura, gusenga kwanyu kwarumviswe, mwaradodoye, nanjye naruguruye. Humura.
ijwi ryawe hindukira amajwi yose turamanumva ibyo ukora byose ni byiza kuko ubikora urukundo ibyo uvuga byose ni ukuri kuko ubivuga urukundo jewe nisanze esumbereye mbereye uburuhukiro ubuntu bwawe je ndi kumwe nawe kumwe nawe jewe ndi kumwe nawe ndi kumwe nawe nama ntangara iyo nkubonye sanga urengeye sanga urengeye kuba yerekana ijwi ryawe namirindutira amajwi yose 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 turagushimiye mwana turacyateze amatwi kuvuga kwawe ni kwiza ishimwe ryawe ryamamare Yesu ishimwe basome ntungane rya nyuma ntari bwasome ni bimwe nariko ndababwira hari ibintu imana yamaze gutunganya waje uzanye ishimwe nayo yaguteguriye irindi Imana ishimwe hano wewe nanje twaje umenga nitwe tuje tuhasanga ariko hano hari ibintu byahateguriwe ubwawe ubw'abantu b'Imana rero ndashimiye Imana ishimwe rindi rizotegerezwa kwigaragaza kuko yariduteguriye amen ugomba kwakira rero umwaka w'ubuzima usagutse
ciye mu buryo bwinshi no mu majambo menshi no mu gutunganya kw'Imana gutandukanye. Ijambo ugomba kuryakira ubuzima busagutse. Usomye muri Yohana igice ca 10 agace ka 2, Yesu avuga iryo jambo nyene ngo nanje jeho nazanywe no kugira ngo zironke ubugingo kandi ngo ziburonke busagutse. Imana ishimwe. Twaragowe cyane. Bimwe mu bimenyetso zihahamuka n'ibikomere ni uko umuntu bimugora kwitega ibyiza yabuze. Umuntu bikamugora kwibaza no kwakira ko byobaho akaronka ibyiza yigeze kubura. Ni mu bihe bimwe bimwe no kuri batari bake, aho umuntu nawe wamutangariza inkuru nziza yoshoka kubwira ati reka shareka ivyo biri n'ababigenewe. Ivyo tubivanye si uko atabishaka, ahubwo aho yagejeje kuba muri izo ngorane yahoramwo ntamubuza kwibaza ko yoshobora kuronka ikindi gihe. Turazi inkuru y'Abisirayeli muri Egiputa. Mose agiye kubabwira ko Imana igira ibavana aho hantu kandi ikabakura ku bikebere abanyegiputa babakebeye, ikabakura mu gahahazo barimwo. Ijambo ry'Imana ryerekana ngo ntibemereye Mose ngo kubera ubwihebe bwo mu mitima yabo ngo n'agahahazo barimwo. Ariko uno mugoroba n'uno mwanya wacu mwiza dufise dusukwizera kurenza ibibazo n'ibindi tuzi biba mu isi, yuko hariho Imana ifata umugaragwa ikawutembesha mu inzuzi, yuko hari Imana ikura amazi mu ibuye, yuko hari Imana ifata inkengerwa ikayihereza icubahiro, yuko hari Imana ihindura ibintu bitohindurwa n'ubwenge n'ubushobozi by'abantu, kandi ko hari ibivuga twobuzwa n'iki kuvyizera. Reka dupime. Haleluya. Mose yarabwiwe n'Imana ko Imana igira igaburire abantu yararongoye inyama. Mose araraba ubunini bw'ikibazo, arabwira Imana ati Mana, aba bagabo ndimwo, aba bantu ndimwo, abagabo bonyene ngo bimbaka ngira ngo yari ababona nyene bo bonyene ngo ni 6,000. None uvuze gute kugira ubagaburire? Uza gukura inyama hehe muri ubu bugarama? Imana irabwira Mose ngo none Mose, koko kwanje babaye kugufi ukunanirwe no gukora, hinge urabe yuko ijambo ryanje nkubwiye rishika canke ko dashika. Nashaka kubabwira ku gace ka nyuma, hinge urabe yuko ijambo ry'Uhoraho rishika canke ko ridashika. Kuko ritobuzwa n'ivyo twabayemwo, ritobuzwa n'ingene isi itunganije, ariko Imana n'ivyo yasanze itoduhera mu isi yaciye idutegurira ijuru. Rero n'ibindi irabicira inzira aha nyene hapa duniani. Rero Yesu yaje, urazi Yesu agomba kudukuramo igihe cya mbere. Yatanguye avuga muri uyu murongo, havuga ngo igisuma bikizanwa n'ikindi atari ukwiba n'ukwica no gutikiza. Beti ibyo murabimenyereye, kwibwa, kwica, gutikiza, ibihe bibi murabizi. Mugabo nje kubatangariza ibihe byiza. Isuma ikizanwa n'ikindi atari ukwiba n'ukwica no gutikiza. Mais alors
nanezerewe ndiko ndagerageza gusomera ijambo muri zindi ndimi. Nasomye mu rurimi rw'icyongereza sanzwe ntaruzi cyane, mugabo hakoreshwa ijambo ngo jewe, avuga ngo purpose, wewe objectif yiwe, intumbero yiwe, wewe nikimuzanye wewe. Haleluya! Sizo nkuru mwahoramwo, sigisuma, azanye uwe ubuzima busagutse. Muri iri jambo Yesu atwereka rero ibihe bibiri. Atwereka iki gihe cya mbere, atwereka amananiza wahoramo, cyangwa wigeze kubona, cyangwa uraba imbere ukabona, cyangwa ubona ku mubanyi. Abantu benshi barahahamutse kubera ibibazo bisanzwe biri mu isi, kandi Imana iragutahura, ariko ikintu ishaka ni uko utaguma no guhahamuka, aho gutera intambuko, wizera amahoro yayo, wizera ibikorwa byayo, wizera ibishasha byayo. Amen. Yesu ashimwe, Yesu adufashe cyane. Ndashimira Imana duhimbaje umwaka, aho ziko ziravuga. Umwaka uzi isukari ku butike cyangwa imodoka, ngabo mu misezi baragiye nayo, mwaravomye ibitoro mu masitasiyo. Ariko ibyo hari igihe byanyiganyije abantu umwanya munini, abavuga nabi baravuze nabi, ariko jewe Imana yampojeje kandi yandemesheje mu ijambo bisanzwe, mu buzima busanzwe. Ikintu kivuga ngo ya Mana yacecekesha amasasu n'ibira bicecekesha. None ndababaza ko hari n'aho bitugora kwishima, n'amashi akatugora, ujya ngo kwiyumvira yuko ata amasasu ariko aravuga, wokoma amashanga na gute? Halo, mungundire nk'abavukanye dufashanye gato. Ndakubaza ikibazo, ucukimpera uwo mwicaranye gutya. Narigeze kubabwira ijambo kandi narikuye ku mutima wizeye Imana, kandi n'ubu ni Imana yampaye kurya umuceri ukiri ku majana 4, ikawuma ku majana 7, ikawuma ku 1000, ikawuma ku 5, niyo uzogura 15 uzoburya. Aho rero komeze nk'umuntu acinye inkokora cyangwa agahonyora impwemu yo kwiganyira ngo ibintu byaduze. Kwiganyira ni gusubya umuntu uko yareha ngo n'ingingo y'ukuboko kumwe niko Yesu yavuze, ariko kwizera Imana biraca inzira. Ntidushobora gukorana gutya ngo umuntu yizerera akazi k'iwabo konyene. Twakoranye tungana gutya, turi inkomezi, dushobora kwizerera igihugu cyose, dushobora kwizerera ishengero, dushobora kwizera East African Community, dushobora kwizerera Afrika, dushobora kwizerera Uburayi, dushobora kwizerera isi yose, yuko Imana yacu ari Imana ishobora gukora ibitangaje, tukazomara umwaka w'igitangaza. Haleluya! Aongeza kumenya Imana, hantera intege zivuga ngo hamwe iyo Mana yoba ishobora gukora ibyanje jenyene, yoba ari inyentegeke. Sinizeye Imana nk'iyo, nizeye Imana ibasha kurenga rwose ibyo nkeneye, igakora n'ibyanaka n'iby'igihugu nabyo birabishoboye. Tuyiha amashimwe kandi twizere, kuko uwizera aba yubashe.
bwiza. Haleluya. Ubugingo bugize gute? Ubuzima busagutse nibwo Yesu yazanye. Mu gihe ushaka cy'ibyo Satani yariko arakora, twakira ibyo Yesu yaje gukora. Amen. Uze gusenga Imana igufashe kumvira ijambo kubera rimenyerewe ritavumbuwe ahantu utahora usoma, hari naho wohusha umugisha wayo. Ariko wewe shira umutima ku Mana. Iri nyene Imana iri kwagurira. Muri ico Congereza nasomye barasigura iri jambo ngo busagutse. Atinya kukivuga no hava ndakivuga nawe. Mugabo erekana ivyitiranwa canke insigu guzura bugaseseka. Hakabandanya ngo ubuzima buri hejuru gose, burenze gose ubwo umuntu yovuga. Nanezerewe Imana kubera gihabwa aya majambo naravyumva, ariko sinarinzi ko nobitora ahantu bisomye muri Bibiliya nkuko nyene byanditse muri Bibiliya. N'ibindi hanyuma harimo kwagura. Jewe nasengeye ivyo gufungura, abona nafunguye uduharage n'umuceri canke n'ubugari, ucumenga biranteye isoni gusaba inyama, kuko nibuka ko hari abandi bataronse n'uwo muceri, bataronse n'ubwo bugari. Ariko Imana yanyubahuye yuko ari Imana d'abondance, ni Imana y'umusesekara, ni Imana umve akarorero keza gose yadushiriyeho isima izoshiraho n'irangi. Nashaka kuvyizera gusumbaho. Igore wizere, kwizera kuri muri wewe, gerageza ugushira habona. Abizeye Yesu, haleluya. Abizeye Yesu ko ari muzima, haleluya. Abizeye ko dukoranye mu izina ryiwe, haleluya. Abizeye ko iyo dukoranye nawe bari hagati muri twebwe, haleluya. Abizeye ko Yesu ashobora gukora ibiruta ibyo bamaze kubona, haleluya. Abizeye ko Yesu ashobora kubagirira ibyiza biruta ibyo amaze kubagirira, haleluya. Abizeye ko bagenze n'ikinga bashobora kugenda n'imoto, haleluya. Abizeye ko bagenze n'imoto bashobora kugenda n'imodoka, haleluya. Abizeye ko bagenze n'imodoka bashobora kugenda n'indege, haleluya. Abizeye ko bagenze n'indege isanzwe bashobora kugenda n'indege ya VIP, haleluya. Abizeye ko barenze VIP yo mw'isi bazoja mw'ijuru, haleluya. Mungu asifiwe. Ndakubaza ibi biraha mw'isi, ibi wemerewe biri mw'ijuru? Reka dukire ukutizera, niho tuzobona ukugira neza kw'Imana, sivyo none? Je ngomba gusoma irindi jambo ifatanye n'iri. Abantu bazima basi ubuzima burafise ingene bugaragara. Amen. Rero ubu buzima busagutse burafise ingene bugaragara. Dusome Yeremiya igice ca mbere. Yeremiya igice ca mbere murongo wawo w'icumi. Halo, abakira ubuvugishwa bw'Imana, Imana ishimwe ku matwi yumva. Amen. Kandi abafise Bibiliya dusomere rimwe, kabiri, gatatu. Raba
uyu munsi ngushizeho kugira ubushobozi ku mahanga no ku bihugu by'abami bwo gukombombora ubona ukubaka no guteragira shengero ry'Imana. Ibyo niwe ubibwiwe. Kumva zihambaye sindabisigura cyane, ariko muri ubu buzima busagutse niwakira ubushobozi. Ibyo kurandura urandura utekure. Amen. Ibyo guhonya uhonye. Ibyo kubomora ubomora bikugangurukire. Mwenye kupokea pokea, wakira yakire. Hanyuma rero hageze kubaka wubake bigume. Hageze guteragira utere bimere. Uyu munsi ngushizeho ngo ibyo bikore. Haleluya. Ikigira kabiri two turavuga ubushobozi. Yesu ashimwe cyane. Nta kimwe mu bigaragaza ubuzima ico kiraheze. Imana ihabwa icubahiro abakiriye umwaka w'ububasha bukomeye. Numva nshaka kubwira muri iryo jambo duhejeje kwanza yuko tegerezwa kubibona bigaragara. Bizoja habona mu izina rya Yesu. Umwaka w'ububasha wo gukora ibiboneka. Imana ishimwe rwose. Igira kabiri, amajambo y'Imana turiko turakira y'ubuzima busagutse. Ubwo buzima busagutse buragaragara yuko ufise ubuzima nawe butanga. Haleluya. None birengako, ivyo birengako uca ubigira gute? Sivyo none twavuganye ngo tuzane ibivomesho byinshi, turiho ideni twongere dutunga abantu. Haleluya. Rero umuntu w'Imana baramenyereye agasahani ka wenyene. Uyu munsi ntiduhawe agasahani ka twenyene, duhawe ibyo duhakwa n'abandi. Nimba ari amahoro uronke amahoro kugeza n'umuntu wese akubonye nawe yumvise amahoro. Amen. Yesu ashimwe. Nimba ari umunezero uronke umunezero kugeza n'uwo mubana umwanduje. Haleluya. Ubwo buzima busesekaye natwe tuzobutanga. Wizere ibyo Imana ikoze. Wizere ibyo Imana ikoze. Haleluya. Imana ishimwe kandi Imana ishigwe hejuru. Nifuza gusengana namwe tumaze kwegeranya imitwaro yacu. Hari ibintu Imana imaze gukora mu buzima bwawe. Nagomba kugutera inkuru nziza. Bya bindi ngo ndagutera inkuru. Halo. Hari umuntu wavuye nko ku isoko agasiga abonye ikintu, cyangwa avuye kuvugana n'umuntu akavayo yumvise ikintu, akaza akagusanga aho uri. Nanje uyu munsi ni jewe. Haleluya. Ngomba gutera inkuru. Umuntu yigeze kubona ineza y'Imana, nje kukubwira ngo igira ibibandanye.
iryo jambo waryandika ahantu umunsi umwe uzoza kurishingira intahe, kandi bitegerezwa kuba ibitangaza kugira ngo umenye ko atari wowe wabikoze kandi ko atari n'abantu, bibone guhesha Imana icubahiro, nawe uruhukire mu buntu bwayo. Imana data wa twese iduhaye umwaka w'ubuzima busagutse, nishigwe hejuru. Amen. Nabonye amasaha ariko arigira imbere, ndagira ngo dufate umwanya wo gusenga. Abaririmbyi baraza kudufasha tumaze guturira imitwaro yacu, tugire gutazira Imana no kwishima, kuko twizeye ko ihejeje kudukura kw'ibyo tugira duture hasi. Mwisengesho tugira dufungure uronke inkomezi. Hano hari imfungurwa zateguwe zitaboneka, kandi n'ubu uriko urazirya, mugabo mu gusenga basha umera nk'uwari yabishize mu kanwa, noneho rero abihekenye neza, hanyuma abimire byinjire muri we, bimuha ubuzima Imana itanga. Narose ijambo mu buryo bukomeye rivuga ngo imfungurwa zihembura izo tuzofungurira aha hantu. Ndiko ndababwira isengesho, aho turi mu isengesho. Imana ishimwe cyane. Mvuga bitatu. Ikigira kabiri, tuzofungurwa tuzozifungura twambaye umwambaro udasanzwe, ngo ni umwambaro upfuka isoni n'ubwambure byacu. Narawubonye uwo mwambaro, na kare nasuye kuwubona, byama bisuripure namaze kubona gatatu. Uwo mwambaro dufungura n'izo mfungurwa si ugupfa gufungura, n'umwambaro w'Imana upfuka isoni zacu, tuwakira mu kwera no kugororoka bya Kristo. Abihana barihana, bagaharikwa. Aleluya. Ni umwambaro wo kugororoka, tugomba kwifungura. Bon appétit. Tutambaye itaburiya zisanzwe, twambaye umwambaro wo kugororoka. Amen. Nabonye ijambo ry'Imana ngo abantu bari batumiwe mu bukwe, uyu munsi turi mu rubanza bidasanzwe, kandi jewe ndiko ndagira gutya umenga no motegwa n'ibyo kurya, kandi nta gikoni hano twagize, ndumva umenga no motegwa, kandi turanywa, kandi turafungura, kandi tuva ngaha mu mfungurwa turakomera, turakira indwara, turakira stress, turakira amaganya, turabyibuha, turatura umube, turanonoka. Ibyo nibibera hano mu masegonda makeya tugira dukoreshe dusenga. Imana ihabwe icubahiro. Hari ingwano yerera kunaniye, ewa ugiye kuyinesha mu izina rya Yesu. Umaze gufungura urabibona uwo mwambaro urera. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Uwo mwambaro urera, kandi aba wambaye barashajije, nta soni nta n'ubwoba. Ijambo ry'Imana rica ritubwira ngo ibyaba bikugoye ugende umugure kw'impuzu wambare. Yesu ahabwe icubahiro cyane. Haleluya. Gatatu nashaka kuvuga ni gutera intege, gusenga. Bibiliya ivuga ngo ukorere Uhoraho urugendo rwawe rwose, nawe azobishitsa. Nashaka gusaba ntugire umunsi n'umwe usiga mu yigize uyu mwaka, yose uyisengere imbere y'Uhoraho urugendo rwawe rwose, amadomene
wigumane ibigize ubuzima byose, ntugire na kimwe wima Imana. Rekera Imana urugendo rwawe, ukorere Uhoraho urugendo rwawe rwose, nawe azobishitsa. Amen. Ndashimira Imana ko ari Imana ivuga gusenga. Iyo ni Zaburi 37 umurongo wa 5. Ukorere Uhoraho urugendo rwawe rwose, nawe azogira gute? Azobishitsa. Imana ishimwe rwose. Woba hari ukwezi uraba imbere kuva kura guteye ubwoba, oya bijya nyene wewe utoshobora kwikorera kandi washaka kubikora, bigororotse, bikugirira neza, bituma umererwa neza, bituma abandi bamererwa neza, bishire mu biganza vya Data wa twese arakugirira neza. Murakoze, Imana ibahe umugisha kandi Imana ishimwe. Mu kanya gatoya utokore baca badufasha, baze bampa amakuru tumenye aho tubikorera. Mugabo twashaka duce tu abafise aho bavyanditse, hariho abanditse twarabiteranya ku intege ngo kwandika birashoboza umuntu kwandika ikintu uko kiri, kumenga urumiwe gusa, bavuze ngo senga kumenga urumiwe gusa ntacu uvuga. Wanditse urabishobora, kandi iyo utazi kwandika indome urashobora kubicapa, ukagira ikiburungu ukacita igitoboro cy'inzu y'iwawe, havuga uti Imana cya gitoboro kiri ku nzu yanjye uzi ntabara uyisakara uyu mwaka. Ni byiza gusenga. Mu byo Imana yampaye kumenya uyu mwaka ni uko Imana ari Imana y'imyanya kandi byiza, yatuzaniye ubwiza bwayo, yatuzaniye kugirirwa neza, yaguteye intego byakire mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Tugomba gusenga. Uve hasi dusengereye iyo mitwaro, hanyuma duce tuyiturire. Yifuza gusengana n'umuntu avuga ngo mbega Imana yonyemerera ikampa agakiza, ibyo kutagira agakiza bigaherana n'uno munsi nkaronka ubugingo budashira, nanje ngaharirwa kugira ngo sindakwima amahirwe. Duze ikiganza aho uri tukagusengera. Yesu arakiza. Reka bahagurutse ntimwicare, kuko inyuma yo ngaho ngomba gusengera n'umuntu avuga ati ni ukuri uyu mwaka warangoye, hariho ibintu nagize bibi sinshaka kubisubira, sinshaka kubisubira. Urakijijwe ariko waragize sheri iracakurya ku mutima, warihenze, warahurudutse, waraguze nabi, warahushije igikorwa c'Imana wategerezwa, warabaye umuntu atari we washaka kuba muri Yesu n'ijambo ry'Imana ritakwemerera. Tubanza kwambara uwo mwambaro, dupfuke isoni zacu n'ubwambure bwacu kubw'imbabazi z'Imana. Ndabyizeye cyane ko hari abantu benshi hano bakeneye imbabazi z'Imana kubyo byabagoye umwaka uheze. Imbabazi zibohora, zikakugurira umuryango wahajya imbere. Imana ikazokugirira neza mu bihe bikurikira. Ndazi ko Satani yaje kwiba no kwica no gutikiza, kandi ntabuzi ibyo amaze kugukorera. Bimwe muri ibyo ni ukukwiba ukumenya agakiza ko arakukuri. None uyu munsi uri kurumva ijambo ryayo, umaramaze, wongere umaramaze wa mubi, wakira ubugingo mu izina rya Yesu. Abaduzi ibiganza ndababona bariko baratororokana. Imana iguha umugisha, ugize umunsi mukuru mwiza, ntuzovyibagira. Amasezerano y'Imana twakadondaguye n'ay'abana b'Imana bavutse ubwa kabiri, bakozwa n'amaraso ya Yesu, bagahabwa isezerano ry'ibihe bidashira. Abizeye Yesu barafise ibintu bidasanzwe. Nimugume mwifata nk'abandi, nimumenye ko Imana yabahaye ubuntu bwo kumenya ko abambwe yabacunguye, kandi ko ari we mukiza wawe, kandi ko ibyo yazanye byose ari ibyawe, kuko yaje guha ubuzima busagutse.
hoba hariho n'abandi ndabona bariko baraduza, Imana ibahezagire, n'uwundi nawe ariko aravyiyumvira, ariko kandi nawe uriko uratsinda wa mubi. Shira ikiganza cawe hejuru kugira ngo wemerere Yesu ko akuganza, wemerere Yesu ko aguha ubuzima budashira, wemerere Yesu ko akoza, wemerere Yesu ko akugabira amahoro, wemerere Yesu ko agutabara mu muryango, wemerere Yesu ko aguha kumenya ukuri kw'ibihe bidashira, akaguha guhunga umuriro, akaguha kuzoja mu ijuru. Wemerere Yesu agutahuze, wemerere Yesu aguha umwaka mushasha. Uzobibona yuko Yesu ari muzima, n'uno munsi urabibona. Abakirije ibiganza byabo tubasengere mu izina rya Yesu mu buryo budasanzwe, mu buryo budasanzwe. Ndakwizeza niba wari ufise n'iyindi ngwano, wizere Yesu aguhaye kuduza ico kiganza, aguhaye n'ibisigaye, uratabagwa, ariko kandi araguha n'inkomezi z'uko nawe wahura n'ibikomeye uzobinesha mu izina ryiwe ryera. Abadugije ibiganza protokoli bafashe ibatuzanire mu ntebe ahantu hano imbere, duce tubasengera bidasanzwe. Imana ibahezagire, Imana ibakomeze, uhisemo neza. Kwizera niyo Mana izogukiza. Mushobora guhagarara aho nyine hafi y'iyo gutyo kugira ngo uyu muco ntubagore. Imana ihabwe icubahiro. Karibu, 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 karibu. Abasigaye dukomere Imana amashi. Imbabazi z'umukiza zamuzanye kuncungura, nari nziswe n'ivyaha vyanje, ankura nari mwishayo, nari mwisha. Yesu aramfata, aramfata, arashayura, kera nama umwiza mwinshi, none aramurikira. Namubonye aje kunkiza, mubonye aje kunkiza, afise inkovu y'icumu, afise inkovu y'icumu, n'izimambo, n'izimambo, n'izamawa. Shima urukundo rwiwe. Tudahendanye, ndagoberwa. Hariho umuntu ataraza kandi ariko aragwana ingwano mu mutima. Uravyumva kuri kurahamagarirwa kuza nawe gusengerwa. Ntavyuzi vy'Imana igomba kugukingira, ntavyuzi vy'Imana igomba kugutabara. Ndakwinginze mu izina rya Yesu, uravyumva mu mutima. N'ubu ndiko ndavuga, uravyumva ko ari wewe ndiko ndabwira. Woba wasavye n'amahirwe mashasha yuko dusubira tugahamagara, woba wiyumviriye kuzobigira ikindi gihe. Mugabo ndumva ngoberwa, ndagutumiye mu izina rya Yesu. Shika iziriko, shika hano tugusengere. Abantu b'Imana baraca bugufi, bakemera, bagaca mu nzira Imana yaciye. Twizeresha imitima, tukaturisha akanwa kacu, tukaronka agakiza. Shika hano imbere nawe tugusengere, shika hano imbere nawe tugusengere. Karibu Yesu ahugirire neza. Karibu, karibu. Nyaragasa nk'umuntu atorotse Satani, shika hano imbere tugusengere. Uwuri wese Yesu aragukunda, uwuri wese Yesu arakwitayeho, uwuri wese Yesu ntakangwa n'ubukene, ntakangwa n'ubutunzi, ntakangwa n'amashure, ntakangwa n'utiga. Yesu atanga imbabazi atarabiye. Dukomere Imana amashi. Urakoze kuza. Ndabona ko hariho n'abandi bariko baraza. Mugize neza. Nta ciza Satani yarababikiye. Agomba kugushira ahantu nko mu kabwate, akagomba guhonderayo, akumvisha ngo nywa agacupa kamwe ntaco, akumvisha ngo nta ngorane ngo we ntukavya, akumvisha ngo nta kibazo. Ijambo ry'Imana rirabivuga ko ntibishoboka kuronka ubugingo budashira udafise Yesu Kristo. Naho wabura umuntu watunganije ingeso zo mw'isi,
mwijuru harakurusha standard, mwijuru harakurusha gutungana. La vie éternelle, ubuzima buhoraho nibushoboka Yesu atari muri wewe, ngwino wakire Yesu, tsinda ibinyoma bya Satani, uze wakire ubuzima budashira. Ariko umutima wanje uragoberewe kuguhamagara, ngwino Yesu aguha ubuzima budashira. Urabizi ko nta muntu yoshobora kugukiza, mugabo Yesu aragomba kugukiza. Ngwino Yesu aguha ubuzima budashira, ngwino Yesu aguha amahoro. Kandi nabona n'umwe gusa ndaza kumenya ko yari wewe, ndaza kugezaho. Ngwino Yesu aguha ubuzima budashira. Uriyumva, erega uriyumva ko ari wewe. Ushobora kwivugana ibintu bitandukanye Satani aguhenze, ariko byose bisuke mu kiyaga, uhaguruka uze Yesu akubabarire, uze Yesu akugirire neza. Hariho amahoro udashobora kuronka, hariho umunezero udashobora gushikako ivyo utavyemeye. Ngwino mugiranire na Yesu isezerano. Ngwino Yesu agutabare, ngwino uneshe Satani. Amen. Haleluya. Abasigaye muhagaze mutangure kwisengera, wambare wa mwambaro, wambare wa mwambaro wo gufungura. Ugomba gufungura ku meza meza, ugomba kugabirwa bidasanzwe amahera totanga, ahubwo bishobora byo gutanga amahera. Kandi niyo meza dukoraniyeko, Imana yabiteguye, birahambaye usumba ivyo wosengera, usumba ivyo wokwiyumvira. Ariko ndacahamagara wa muntu, ngwino Yesu aguha agakiza. Abari hano imbere Imana ibahezagire, utangure kubwira Yesu igituma nawe wiyumviriye kumukeneye. Mubwire Yesu, hari ahantu ushaka kumfasha. Yesu, ndatinya umuriro udashira, nshaka kuja mu ijuru. Yesu, ndafise ibintu bitagororotse, nshaka umbabarire. Mumuganirize arabumva. Haleluya. Dusengane namwe, twaturire hamwe tuti: Mwami wanje Yesu Kristo. Dusijwi uti: Mwami wanje Yesu Kristo. Mani hambaye muremyi wanje, ndagushimiye gose. Wowe waje kugira ngo ndonke ubuzima, kandi ubuzima busagutse, ubuzima bukwiye bukongera bukarengako. Ubwo nshobora guha ko n'abandi. Wa mubi yaranyivye, ahandi yarishe, ahandi yaratikije, ariko wewe waje ngo ndonke ubwo buzima busagutse. Unsubize ivyo nibwe, uncira inzira aho ntayibona, untabara ivyo ntokwikiza. Ndagusavye imbabazi. Wabambiwe ibyaha byanje, ngo sisubire gukora ikibi na kimwe, kandi singendane n'abanyakibi, ngo nsangire imigambi nabo. Yesu, ndakwihaye. Kuva uyu munsi nyene shize isezerano hagati yanje nawe, yuko uri umwami n'umukiza wanje, kandi ko mpisemwo kujana nawe mu ijuru, aho uzoza gutora abakwizeye, nanje nzojane nawe. Ibyaha byanje byose ndabihevye,
ibyo ntahura n'ibyo ntatahura, ibyo nibutse n'ibyo ntibutse. Mwami Yesu ndabihebye kandi ndaguhungiye ko kugira ngo mve mu buzima bumeze nk'utwo kurya twakurorewe hasi, ariko nsangire n'abana bawe ku meza. Kuva uyu munsi bisemwe kuba umwana wawe, ndaguhaye ubuzima bwanje, ndakwakiriye muri jewe Yesu mutanga bugingo. Ndagusabye ubwo bugingo bumbemwo, amahoro n'umunezero binganze, uneshereze, ufate ukuboko ngumye, unshirire imbere umwaka w'igitangaza wo gutabagwa, wo kuramiriza mu gakiza, gushika n'abandi bakize ku bwanje. Urakoze, ndakwizeye ko unkuye ku buzima bw'imicaca ukampa ubuzima busesekaye. Ni mu izina ryawe jye nasenze, Yesu Kristo, amen, amen. Abari bafise ibiganza bigaragara, wakire mu biganza byawe ico Imana iguhaye, kuko ugiye kukironka mu izina rya Yesu. Abakehaniwe mwakire uguhabwa n'Imana. Tugira dusengera imbabazi z'Imana kuri aba bari hano imbere n'abahagaze mu bibanza. Kubw'amaraso yawe Mwami Yesu ndatuye guharirwa ku muntu wese, kuko wewe Mwami uharira kandi ntiwibuke ngo wibukirize umuntu aho yagucumuyeko, ariko ukamwoza ukugabitanya kose. Ibyagenze nabi biracira umurongo mu izina ryawe ryera, ariko turakira ibihe bishasha Mwami by'inkomezi n'ubwiza bwawe no gutungana, kandi wa mwambaro ukugororoka umwe wese wambare mu izina ryawe ryera. Urakoze, ndatuye ubugingo bwawe budashira ku muntu wese muri twebwe, ku muntu wese muri aba bari hano imbere. Ndabasengeye Mwami kugira ngo ubukene bwabo bwo mu mutima no mu mubiri buhere mu izina ryawe ryera. Ubatabare kubw'imbabazi zawe zera, ubuzuze ubwiza n'ububasha bwawe. Ndabasengeye kugira ngo intambara zabo zibangurukane. Ndabasengeye natura ko bahariwe, ndabasengeye natura ko batabawe, ibyo maso yabo atobona kandi Mwami atari bwanabone, uzubishitse ku buzima bwabo, ugendane nabo mu ibanga ridasanzwe, ubereke ubwiza n'ububasha bwawe, butabara abizeye bakihana mu izina ryawe rya Yesu Kristo. Mwami ucagagura imigozi yose ya wa mubi. Kano kanya ndavunye ibyo Satani yarakoze ku buzima bwabo, ndatuye ko bikuweho mu izina ryawe ryera. Yesu uri Imana ikomeye, ndahezegeye aba bantu bawe, ndaranduye ibyo kurandurwa mu buzima bwabo, ndateragira ibyo guteragirwa bikuvako mu izina ryawe rya Yesu Kristo. Ndatuye umwaka w'igitangaza w'ubuntu bwawe, ineza yawe, amagara meza, inkomezi, gufungura bagahaga. Ndazi ko harimo ababikeneye, bari Mwami bakorera Satani kubera bateje ubwoba bw'inzara, bw'ubukene, bw'amagorwa. Ndavyatuye ko batabawe noneho, ndavyatuye ko bitazongera Mwami kuba nk'uko vyahora, ariko imiryango yarizivye itangura izibuke mu izina rya Yesu Kristo. Kuva uyu munsi Mwami icubahiro cawe camamare. Ndabasengeye Mwami mu izina ryawe ryera, ndabaturiye ko kagakiza kawe gatangaje bakababeko, bagende barakubona, bagende barakumenya, bumva ijwi ryawe, ubarongore, uzubarinde kukuvako. Ndasengeye imiryango yabo, ndasenze indwara zari ku buzima bwabo, iby'akarondaronda bibi, iby'imyaka, ubupfumu n'uburozi, ndabiranduje ubushobozi bw'amaraso yawe. Ndatuye uguharirwa kuvuye mu ijuru. Kandi Mwami bene data batandukanye,
ishengero ryose turakiriye ukwera no gutungana kuvuye mu ijuru. Ibyo dusenga biraza kugushikako byose, kuko amasengesho y'umunyabyaha ari gisesema kuri wewe. Ariko mwami, iyo dusenze dutunganye urabyumva. Urakoze, turakaravye dusangire nawe ku meza, dusangire nawe ku meza, dusangire nawe ku meza. Warabyemeye ngo mpagaze ku rugi ndaramutsa, umuntu niyugurura ndinjiriwe. Sangire nawe, turagushimiye amakado yose uzanye akwiranye n'igihe tugiye kubamo, nk'uko ubutunzi bwawe bwinshi buri. Ni mu izina ryawe ngera Yesu dusenze, icyubahiro n'inganji kugarukeko. Ndasengeye mwami imitwaro y'umwe wese nk'uko yariko arayitegura yuko agomba kugusenga. Ndasenganye n'umuntu wese hahandi atabona uko vyogenda, wamaze kudushiriraho inzira, wamaze kutubwira byinshi, turavyakiriye mwami Yesu. Uri Imana nziza, turakiriye umwaka w'ubuzima busagutse, turakiriye umwaka w'ubuzima busagutse, turakiriye umwaka w'ubuzima busagutse. Toi tu es le bon berger, wowe uri umwungere mwiza, izo uragiye ntizizimira. Turakiriye igitangaza, ni mu izina rya Data wa twese, Umwana na Mpwemu Yera, niryo Yesu Kristo dusenze, amen. Tuvugirize Imana impundu, haleluya, haleluya. Aho Yesu yabambye ibyaha, niho yabambye n'ibyago byacu. Igihano kituronkesha amahoro cyabaye kuri we, urashobora kwishuka umutwaro wawe. Ntukekeranye ukugira neza kw'Imana. Imana ihabwa icubahiro. Rero nagira ngo aba bantu muce mudufasha gatoya tuze kubaganiriza, mwicare kuri zirya ntebe, kuri zirya ntebe zijya. Mwakira ibihe bishasha mu izina rya Yesu, n'umwaka mwiza utangaje. Abana nimubareke nabo bagende, ni sawa hari harimwo abakuze, nibagende hari. Abana barakizwa. Je abana banje nibo naboneye ko abana bakizwa bitewe n'urugero rutoyi rw'imyaka. Barakizwa bakavugana n'Imana, bakaza kukubwira ngo mama, Imana yambwiye ngo, kandi bikaba. Abana barakizwa. Rero Imana ihabwa icubahiro, yaduhaye ahantu heza ho kuba muri Kristo Yesu. Abana bacu barakizwa, amen. Yesu ashimwe, haleluya. Hariho abantu bafite impapuro zirihe, murazifise? Protokole idufasha, ndabasabe turabinyarutsa tubiturire mu izina rya Yesu. Kandi ibyo byose twabisengeye, nimwabisengeye none Yesu nabyakire, abishiraho yataye n'ivya mbere, twebwe twironkera inyishu ziwe mu izina rya Yesu, amen. Voilà, iziko twarironse hano, muraza kuza mutererako. Amène-moi une allumette. Kibiriti. Sinzi ko atawomfasha nkamutangurirako. Data mu izina rya Yesu, ububasha bwawe ushiraho umuriro nibwo bubasha twatuye, ubwo waremesheje ijuru n'isi ngo butuririye imitwaro ive mu mutima, ive no mu buzima. Kandi mwami, turakira inyishu zawe mu guturira imitwaro mu izina rya Yesu Kristo. Twese tuti amen. Zishurirwa rimwe, umwe wese kuri date
ndayenyegeza yose imitwaro nta n'umudasha ku birenge vyawe niho natabariwe amarira nazanye ntabwo ariyo ku birenge vyawe Yesu niho natabariwe wami amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye ku birenge vyawe niho natabariwe amarira nazanye ntabwo ariyo zamurashira ko gashanje nta numwe abisoma gasanzurure ugashire ko gasanzure nta numwe abisoma bica bisha ku birenge vyawe Yesu niho natabariwe amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye uze wibagira ibyo wasengeye wahava wishuguka biyoberwa ku birenge vyawe Yesu niho natabariwe amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye birenge vyawe amarira nazanye ntabwo ariyo abagwaye twarakize abagowe twarahiriwe ku birenge vyawe niho natabariwe amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye Yesu amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye ku birenge vyawe mwami niho natabariwe amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye ku birenge vyawe niho natabariwe ntabwo ariyo natahanye ku birenge vyawe Yesu niho natabariwe amarira nazanye ntabwo ariyo ku birenge vyawe niho natabariwe amarira nazanye ntabwo ariyo n'ibindi zobikora ibesha n'ibindi zobikora n'Imana itabesha n'ibindi zobikora ibesha n'ibindi zobikora n'Imana itabesha zobikora ibesha n'ibindi zobikora n'Imana itabesha n'ibindi zobikora ibesha n'ibindi zobikora n'Imana itabesha n'ibindi zobikora ibesha n'ibindi zobikora n'Imana itabesha n'abagwayi zobakiza ibesha n'ibindi zobikora n'Imana itabesha izobikora ibesha n'ibindi zobikora n'Imana itabesha n'ibindi zobikora ibesha n'ibindi zobikora n'Imana itabesha izobikora n'ibindi zobikora n'Imana itabesha n'ibindi zobikora Yesu ntibesha n'ibindi zobikora n'Imana itabesha izobikora n'ibindi zobikora n'Imana itabesha n'ubundi zotabara ibesha n'ibindi zobikora n'Imana itabesha izobikora izobikora Yesu n'ibindi zobikora ibesha n'ibindi zobikora n'Imana itabesha ibesha n'ibindi zobikora n'Imana itabesha n'Imana itabesha n'ibindi zobikora
Haleluya. Turashobora kwigina intsinzi y'umwami wacu no gushimira Imana idukuye ku bitwaro. Haleluya. Ndashaka kubasaba abaririmbyi bagira badufashe n'akaririmbo gato kandi karyoshe tugashimire Imana gato kubera amasaha, hanyuma duce natwe twifurizanya umwaka mwiza. Haleluya. Bagiye kudufasha namwe muce mwinjira namwe mwifurizanye umwaka mwiza. Wicunge n'ibintu ufise kuko twinjiye twese. Yesu abahezagire cyane. Amen. Bonane, 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 wakira umunezero mu izina rya Yesu. Wakira amahoro mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Tugasozererako ukavome mu ibyo usigaje. Haleluya. Wakira inkomezi z'Imana no kuzukwizera. Amen. Twese impundu
Trust
ibisigaye ejo mu gatondo gikorane cya mbere n'icya kabiri tuzobandaniriza aho twari tugejeje. Imana ibahezagire, mugire ibihe byiza mu izina rya Yesu.